bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro turabaye ikaze. Celestin niwe muri kumwe nyarizwa nkuko mubibona sindi jenyene nkaba ndi kumwe n'umutumire umwungere wa kabiri w'ishingiro rya Pentecote misiyoni ya Kayogoro. Mwungere reka turaye ikaze mushobore kuramutsa abakunzi bacu. Murakoze cyane. Yego uko mubivuze umwungere wa kabiri w'ishingiro rya Pentecote rya Kayogoro. Yego Yesu abaho umugisha. Amen. Mwungere murakoze cyane kuri uwo mwidondoro, ariko baravuga bati umwidondoro ukwiye bamenye bati ego ni mwungere nde navyo gira bashobore kwamenya kuri yo Jonas. Ego murakoze cyane mwungere. Mbega reka duhere kuri Kayogoro, ni imwe mu mashengero akunzwe kuvugwa cyane ya kera, ariko abakunzi bacu mbega mu ncamake ngo babwira muti Kayogoro yatanguye ryari mu majambo magufi bashobore kumva yuko bavuze ati ni rya kera koko, bati nivyo ni rya kera. Ego ishengero rya Pentecote rya Kayogoro ryatanguye itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 1935. Yego cyane mwungere birumvikana ko atari ijya vuba. Rero iyindwi kuva itariki 8 kwezi k'umunani tubonye yuko mwashoboye kwakira uhereye ku maseminere y'abungere muraja murakira n'amaseminere y'abakozi b'Imana abandi ba pasteri, inyuma yaho muragira n'igikorane kidasanzwe. Mbega mwungere mwotubwira bimwe mu byo mwari mwateguye muri ivyo bikorwa byose? Egome nkuko mubivuze abashitsi bacu abungere ba mbere n'aba kabiri batanguye gushika ku munsi wa mbere, niho twabakiriye cyane cyane ku muhingamo. Hanyuma twari dufise kandi delegation y'abavuye mu bihugu biriya bya Scandinavie. Hanyuma rero yari Sweden na Finland cyane abo twabakiriye ku munsi wa mbere ku muhingamo. Hanyuma rero intumbero y'ico gikorane kwari kugira ngo bashobore kutugirira seminaire, kuko n'abavyeyi bacu batugirire seminaire, bagire seminaire abungere ba mbere n'aba kabiri. Murakoze cyane. Ego mwungere murakoze. Tugiye mu gikorane cyabaye cyabose hariho ikivugo twabonye. Mbega mwungere ho kiya kivugo ati noneho kugeza n'ubu Imana iradutabaye Ebenezer. Mbega mwotubwira kijya kivugo kugira ngo dushobore kumenya ko byinshi n'ikintu cyatumye mugihitamo? Twaragihisemwo kuko igihe twariko turategura kino gikorane haravuzwe byinshi ku marezo sosiyo, abacokora ibikorwa by'Imana, ababicurika, haravugwa amajambo menshi. Mu mitima yacu twumva ari rya jambo ryo mu gitabo ca mbere ca Samuel igice c'indwi ku murongo wa 12. Hari jambo rivuga ngo Ebenezer, n'ubu orara dutabaye. Twararishimikiye ko kuko naho Satani yavuga amajambo menshi, twumva mu mitima yacu igikorwa c'Imana twokibandanya, kuko igihe cyose uri kurasoma Bibiliya utanga igikorwa ciza c'Imana Satani arahaguruka. Nico gituma rero iryo jambo ryatubereye urufatiro rukomeye tukarishimikirako. Murakoze cyane. Mwungere murakoze. Ariko tugiye mugihe tukaraba abantu mwashoboye kwakira ni benshi cyane. Mwungere navyo mwotubwira mweho muri ko murabitegura byarorosheho, byarakunze ko bose mubakira nkuko mwari mwabiteguye? Mu by'ukuri iki gikorane twatanguye kugitegura neza nk'ivy'inyubako, kuko twari turindiye abantu barenga 1500 abakozi b'Imana gusa, turetse abandi biruhande bari kuza muri ico gikorane. Turiko turaraba ingene tuzobaryamika, twategerejwe kugira inama turabaza ishinga ico twokora, kuko ntitwashobora gushinga amahema, twategerezwa kubaka. Nico gituma mwabonye amazu mashasha yubatswe guhera mu kwezi kwa kabiri gushika ubu. Turagerageza uko dushoboye, ishengero yagira umwete wo kubikora kandi amazu yarabonetse. Turanezerewe rero kubona twarashoboye kubakira ubwacu. Mu by'ukuri turanezerewe, kandi umushitsi iyo yakiriwe neza mo twagiye turavugana, bagiye baratubwira ko twabakiriye neza. Namwe mwari mu bashitsi bacu, nizera yuko natwe twarashimye, natwe twagaye, naco mwagaye
kiretse ngira ngo muduhishije. Yego. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Yego ntugere, murakoze cyane. Ariko rero umuntu arategura n'ivyo ibikora byo vyamaze kuba, aricara akirohuza ati ashu urakoze banda. Rero mwungere mwotubwira muti iki kintu gusa tumva twogishimira ko Imana iki kintu gusa carabaye, iki carabaye Imana ishimwe. Mwungere mwotubwira mu bintu byose byabaye ati turashimira Imana kuri iki n'iki n'iki. Yego, ico dushimira Imana mu by'ukuri, intumbero ryari ijambo ry'Imana. Yego. Ijambo ry'Imana ryaravuze. Yego. Turakira abashitsi bacu neza, hanyuma turiko turitegereza ibihugu byari bihakoraniye, rya jambo rivuga yuko Imana idakoraniriza abantu busa. Imana yarivuze biciye mu ijambo ryayo, kandi kitunezera nuko abashitsi bacu bagiye bashima Imana, abavuye mu bihugu bitandukanye twavuze, za Kongo, za Tanzania, za Uganda, u Rwanda, eka na biriya bihugu twavuze byavuyemo abavyeyi bacu, bose barashima Imana ingene bakiriwe. Ntitugira ko twobivuga mu by'ukuri, natwe turarengerwa, abakozi b'Imana bo mu Kayogoro turarengerwa nukuri, n'ishengero rivuga riti ntitubona ivyo ari vyo, n'abashitsi bavuga bati ntitubona ivyo ari vyo. Imana rero yaratugiriye neza, iradushoboza, habaye ugushoboza, yaradushoboje kwakira abashitsi bacu neza. Imana ibahezagire. Yego, reka turangize mwungere tubasaba, nkuko muri umwungere nyene muri umuvyeyi, mbega mushobora kuba mufise ijambo riri ku mutima muti reka numva umengo ijambo gasano ritekerera abariko baradukurikira bari ini wacu mu Burundi se no makungu. Ico novuga, igihe cose igikorwa c'Imana kigomba gukorwa, Satani acahaguruka. Yego. Ivyo rero ntivyoduca intege. N'igihe ca Nehemiya harahagurutse abantu bagwanya igikorwa c'Imana. Uko vyamye uhereye kera niko bizogumaho. Igihe cose ishengero ry'Imana rihagurutse ngo rikorere Imana, Satani acahaguruka. Ariko ico novuga, Yesu ntatsindwa. Yesu azokwamanesha, kandi Imana iri mu ruhande rw'abantu bayo, iri mu ruhande rw'abakozi b'Imana. Umuntu wese yateguye igikorwa c'Imana nagikore aje mu kwizera. Imana iri mu ruhande rw'abakozi bayo, Imana iri mu ruhande rw'ishengero ryayo. Yesu abaha umugisha. Amen. Murakoze cyane. Reka natwe tubashimire mwungere nk'umwe mu bagize radio ubutumwa bw'amahoro, ukuntu mwatwakiranye ikaze n'ubu kandi ukaba mwaduhaye n'uyu mwanya. Reka tubashimire, twiteze yuko n'ikindi gihe tubakeneye mwungere muzotwitaba nkuko tubona umunsi mwabikoze. Murakoze cyane, nanjye ndabakengurukiye kuri aka kanya mumbaye kugira ngo nshikirize aya majambo. Yesu abaha umugisha. Amen. Murakoze cyane bakunzi bacu, mwakoze kubana natwe naho ubutaha.